Imyaka yanje ntayonzi ariko iyo mvyutse mba mvutse nje nanywa koro nanyoye na essence Kire gute nabateranye imbere gute tenez-vous bien bimedite s'il-vous plaît okay ibintu ni okay Kiriku ni umurundi akunda Uburundi yavukiye mu ntara ya Ngozi avukira kwa muganga ku bitaro bikuru vy'Ingozi. Salamu alaykum kubaneze mesi nabamenyesha ko ndabarenze muri no mesi. Nakuriye Ingozi niho navukiye mu nyuma nza gushaka ubuzima ngaye Bujumbura. Salamu alaykum kubaneze mesi nabamenyesha ko nagiye mwibarabara kubera ko mu rugo hari ingorane. Nahabaye nabi kubera ko ibarabara bavuga ngo nirirera, rero uri mwibarabara urirera uba ufise amahirwe menshi meza canke mabi yo gushikirwa n'ikintu icari cyo cyose kibi. Ibarabara ntirirera. Imyaka yanje ntayonzi ariko iyo mvyutse mba mvutse. Hari igihe ushobora guca mu ngorane Imana ari wo mugambi yabicishijemo kugira ushikeho ikintu ciza. Kuba mwibarabara kwanje nivyo vyatumye shika nahangeze. Wallahi nikipita utatazama noko sitabuguzana bado tazidi kukaza nile dogo kidogo patabuguza. Rero jewe ndi mu bantu badakunda kwicuza, ndi umuntu atahura ko ibintu uko biba vyagenze niko biba vyagenze, nta kundi biba vyari kugenda. Walonipinga sikiza na vua takepi na wachana kama pipa na wapiga frapa hakuna kusipa. Je nanywa koro nanyoye na essence ariko siwe yari jewe kubera ko uyu munsi ivyo bintu ntavyo narabuze gusa umuntu afata ukuboko kugira mbone ko ivyo bintu atari vyiza. Sina time ya kudiscuss na my haters. Nakuweho n'Imana ariko Imana yakoreye mu bantu. Namba mtaisoma namba. Naje gusanga cyose Imana y'umuziki narabikunda kuva kera. Ndahura n'umupapa yitwa Oscar Imana imuhezagire, aramenya arankura Ingozi aranza nino aranshira ku ishure. Mu nyuma rero maze gushika no ku ishure murana Big Fizzo nawe Imana imuhezagire anshira muri lebo yiwe yitwa Bantu Boy, guca abantu baramenya. And the mic. Indirimbo abantu bagiye kumenyera ko cyane n'indirimbo nakoze muri lebo ya Big Fizzo yitwa Soma Namba. Hata kama mimi mtoto napita kulea kushoto mimi na changamoto asay mikiboko. Kabla kutana na Fizzo walisema sitopata mshiko hivi na wafunika wananiita kifuniko. Wallahi nikipita tatazama noko wale za ulongo ase squeeze madema napenda kiki bila lizibuta ito fake icho kiuno chako twarazunguruka intara zose twamamaza ikinyobwa cha Brarudi, turazunguruka na Primusic. Indi ni twakoze muri Europe, nivyo biteramo kuri jewe maze gukora binini nya cyane. Na wapiga frapa hakuna kusipa. Nilimtongoza na foroza kanipiga kapa ili nichoma kisha nikasepa, ila squeeze nikipita mta anashobo kama shoot. Nababwira bareme cyane kandi bareke kwihebura, kandi nta muntu numwe kwisada afise ingorane. Iciza no kubitahura no gukomeza umutima no kumva yuko nyene ivyo urimwo bikwiye guhinduka no gusenga. N'abantu bashobora kugira ico bafashije bakabafasha. Mwibarabara hariho bakiriku benshi nasizeyo, hariho abaperezida benshi nasizeyo, hariho abategesi benshi nasizeyo. Rero byo bavyiza nabo baronse ubufasha. Jose abakunzi benshi ariko umukopine n'umwe, ariko abakunzi ni benshi.